gihe cici hariho ibikorwa dushobora gukora. Mu gihe cici aho hantu hose hari imyonga hashika amazi tuharime, ibyo kurima ntibibuze kugira ngo twunganishe ibihe. Murabona mu gatasi byagenze neza, imvura iragwa neza turimbura. Ubu mu mpeshi imvura yaguye neza turimbura, ariko hariho amezi ashika kuri 3 tutaravye neza. Bimwe twimbura dushobora kubimarira ku isoko, dushobora kubimarira mu nkono, noneho ugasanga tugeze mu kw'icumi tugira ingorane z'ibifungurwa. Kwezi kw'indwi, kwezi k'umunani n'ukwezi kw'icenda, iyo tutagize Imana ngo imvura igwe kare, n'amezi usanga hakura uzuba, n'amezi yici. Ariko hamwe twogenda tukarabaho dutera ikigori, tukarabaho dutera ibiharage, tukarabaho dutera ibijumbu, tukarabaho dutera imboga, tukarabaho dutera ibindi biterwa mubona, twoca twunganisha, ugasanga tugeze mu kwezi kw'icenda kw'icumi ibindi byeze, duca duteragira rero ibyo mu gatasi, maze tukabandanya tubaho neza atagahubo kabaye nk'uko babivuga mu Kirundi, ataza ribaye. Tuhanure rero yuko uko twabikoze mu myaka iheze, cyane cyane muri uyu mwaka uheze n'uwahera, twarakoze muci, twararimye muci, twarimbuye muci, bica bituma dushika mu kwezi kw'icumi atanzara tumvise. Tubandanye rero ibyo bikorwa, hanyuma tubungabunge rero umwimbu twaronse. Tubungabunge umwimbu twaronse, ntitumarire mu masoko, ntitumarire mu nkono. Aha mu kiyaya turazi ko hari abarimye umuceri, abo bimbuye umuceri mumenye uwo mushobora kugurisha kugira ngo mwishyure utudeni mwafashe tw'ifumbire n'ibindi, hanyuma mumenye nuko muziganiriza kazoza, muziganiriza urugo, muziganiriza ibibondo. Tubasabe rero yuko iyo mpanuro nayo mwoyifata nka nkama.